Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Inahazwa Mukama. Umunsi umwe Yezu yari mu gisagara kimwe cyo mu Buyudeha, haza umuntu agwaye imibembe. Ngo abone Yezu yikubita hasi imbere yiwe amusaba ati, Mukama ubishatse woshobora kunkiza. Yezu nawe aramvura ukuboko aramukora kati, ndabishatse kira. Buno nyene nyamibembe ikirakira. Yezu aramwihanikiriza ati, genda ariho wiyereke umusaserdoti, utange kandi kuko wakize ivyo Musa yashinze, nico kizokwereka igihugu ko wakize. Ariko inkuru yiwe irushiriza gukwira, benshi baraza ngo bumve ijambo ryiwe kandi ngo abakize ingwara zabo. We yamara yaguma hiherereye mu gahinga ngo asenge. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Hariho amajambo y'Imana Yohani atuyagiye muri iki gisomwa ca mbere tumaze igihe turiko turazirikana muri iki gitabo ca nako ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani. Umuntu avyumvirije yo kwibaza ati mbe yemwe ariko avuga ibiki? Agize ati ngo Yezu ngo nuwaje mu mazi no mu maraso, ngo kandi mutima ni wavyemeza, ngo kuko mutima ari we kuri, ngo hako bavyemeza ni batatu, mutima, amazi n'amaraso. Sinzi mbere ko mutarumva, hari igihe tuvuga ibisabisho mugabo tagaruka ngo twibaze ibyo tuko turavuga muri kijya gisabisho c'ishapure y'ikigongo c'Imana, ngo amaraso n'amazi muva mu mushaha wa Yezu nk'isoka ry'ikigongo atugirira. None ukamenga uri kubwira abantu, kubwira amaraso n'amazi, muhora mubizirikanako cyangwa mubivuga gutyo mu karengana? Bijya rero biva ngaha gushikanaho Yohana tubwira ati umenga ni nk'abantu bari ngaho bamushingira inahe, mugabo s'abantu. Ariko nivyo nagomba tuzirikane gatonya, agomba gusubira kutwibutsa intahe ikomeye cyane yarangukiye ku musaraba. Tuvuze intahe yarangukiye ku musaraba, tugomba kuvuga ya ntsinzi ya Yezu ku musaraba, kuko no tugira tuti yatsindiye vyose, kuko atari kubitsinda nyene ngo bimaramare, ahubwo yabitsinze kugira ngo abizanemwo ubuzima bw'Imana. Tugire Kristo. Hariho abantu iyo muvuze ngo dutsinde, mwumva umenga nimwe muja hejuru, hama abansi banyu bose baje kuzimu, baje musi yayo, mubatwenge, mubarisha imvumba. Muga Imana si ukwitsinda. Hari igihe umuhanuzi yavuga ngo igihe c'uguhora c'Imana kirageze, tukabona tuti agira maramanyama abantu batugwanya bose. Si uko Imana yihora. Intsinzi y'Imana mwumvise agira ati ngo watsingu, ngo ninde uwutsindisi atari uwemera yuko Yezu ari we mwana w'Imana, agaca agira ngo Yezu ni waje mu mazi no mu maraso. Igihe natwe twinjira muri ubwo buryo bwo gutsinda bwa Yezu Kristo, nibwo buryo bwo gutsinda buzana ubuzima. Yezu atsinze ibintu, atsinda ibintu bigwanya ubuzima bw'Imana muri twebwe, ahubwo atwuzuza ubuzima bw'Imana. Cyo gituma hari abakristo benshi bahora batangara iyo bariko barasenga n'ishavu ryinshi n'umubabaro, babwira Imana bati iriya mihimbiri tugwanya yereka ikiganza cawe, ahubwo Imana igace bahezagira bakagushwanira Imana bati nene bijya twagusavye bagirira. Je nibuka umuntu yigeze kuza gusaba Imana yagomba kumwigisha kumenya no gukunda uwo yita umwansi wiwe, kuko ku Mana nawe aguma ari umwana w'Imana. Mwari mubizi? Iyumvire umirize urabe abantu wanka, ugira uruzigo, ubarabe neza, uce ugaruka ubarabe imbere ya Yezu, uce wibwira uti erega gahone nawe nyene baracara abana b'Imana. Imana ntigomba kubatsinda nk'iyibatsindaho, ahubwo igomba kubuzuza ubuzima bwayo.
Yezu gushikaho iyo ntsinzi ayigaragaza mu kintu twebwe tumuravye tugira tuti yezamizi gute, ni ikintu cy'ikijuju finalma. Urashobora guha ikigongo abantu bariko barakwica akabasabira ikigongo bamumanitse hejuru n'imisumari bageretse mu nyama ziwe, mugabo akagira ati bagirira ikigongwe ntibazi ico bakora. Kandi ivyo bintu vyarakoze, ni babandi bakira ku ipeneko twarabizirikanye mu misi iheze. Ukaba ushaka rero ko wuzura intsinzi ya Yezu kandi ukaba ushaka gutsinda neza, twese turimirije ihiganwa. Hariho abantu bimirije ihiganwa mu misi iri imbere, bagomba gutsinda amatora, bagomba gutsinda muri ibi na biriya vyose. Ugutsinda kwawe kuzoba kw'Imana igihe gusesekaje ubuzima. Ariko ivyo bene uko gutsinda, icara neza mwumvirize tugere kiso mundabe neza, naho ntari sympathique ngoma mvuga ibintu bikomeye. Ugutsinda bene uko kw'Imana rero si ugutsinda kuza gukorotse gutyo, n'ugutsinda kudusaba kumira kwibanga ry'Imana, ibanga tuzi dusangiye n'Imana, gushikaho bishobora no kukumanika bikakubabaza, ariko ukagira uti ndazi yuko ijambo rya nyuma ngahane nahaguma ni jewe nduhira gukira no kuninahazwa kumwe na Yezu Kristo. Ivyo vyasavye yuko Yezu kugira ngo atsinde atanga ubuzima bwiwe. Harya umuntu wese akoreshwa n'urukundo rwo kwitanga uyari mw'intsinzi. Naho menga kwiboneka muri uyu mwanya wa none umenga ibintu biramwankiye, muga muriwe arafise iciyemeza nk'intsinzi. Muvise ibintu vyemeza Yezu si ibintu vyo hanze, kuko n'amaraso yamuvuyemo, none sivyo, n'amazi vyamuvuyemo, ni mutima amubamwo. Burya umuntu afise ikintu kimwemeza indani muriwe aba akomeye cyane, aba akomeye cyane. Muribuka wa muntu vyigeze gushika bariko baramwiruka ko baramufata, abamufasha bamubwira bati twebwe uratuzi? Tego ndabona ko muri abantu mumfasha. None uraza abo turibo? Ndikiretse munyibwiye. None wowe urazi gituma tugufasha? Nimwakimbwira. None ko wishurana amanyama ntiwamenye neza abo turibo? Nimwambwira abo muribo ndaheza amenya abo muribo. Aho rero bashaka yuko bamuca ko ahamagara undi muntu bashaka. Arababwira ati none ndamuhamagarira iki? Muhamagara ati ntuzi ko twokwica? Ateka kiretse Imana yabirekuye ko mfu uyu munsi. Uyo muntu mwumva adahambaye adafise kimwemeza muri we. Hamwe twese iyo duhe n'abantu bagomba kutwica ca tudegedwa n'amajambo ntasohoke, ukumva umenga ntibinasohoka, ukumva umenga ngomba kumuja muri toilette uko iminota 2 iheze. Ariko we arafise ikintu kimwemeza muri we. Agateka ntibikunda ati Imana itarekuye ko nawe no munsi ntacyo muza kugira. Kandi vy'ukuri uko vyaheze nuko hagize umwe muri abo bantu ahamagagwa na mugenzi wabo, ivyo abwiye uwo acaza kubibwira abandi, baca barasubiranamwo, basigara baramashana, nawe arengana muri uko kumashana kwabo aritahira. Mwumva atabatsinze, atarinze kubatsindaho, arirenganira. Naho kumbure bari gushobora kumwica, we apfuye azi neza yuko hari ikintu muri we kindi ahagazeko. Kandi ugupfa kwiwe iyo ari umuntu apfanye ingingo ikomeye, gusigara kurabaza ikibazo babandi. Gusigara kurabaza ikibazo babandi. Nico gituma Yezu mu bimushingira intahe si ibintu bwa mbere biri hanze yiwe, nibiri muri we, ni mutima basangiye na Data. Nukwitanga kwiwe kugira ngo azanire ubuzima abandi. Umuntu azi kwitangira abandi, atarondera no gukomerwa amashi n'abantu, atarondera iyindi ntaye y'abantu bamushingira ivuye hanze, ararema agakomera. Kuko uyo n'igihe bidahari aguma ameze gutyo. Ariko urindira bijya bintu bihari, iyo bihavuye aca yimerera ukundi.
ni ukuvuga si ikintu kimwemeza kiri muri we. Hano abantu uyu munsi bose bazagira asha ngo aratwemeje. Ubwo wemeje icyo wumva ko kiri muri wewe. Inaco gituma inkomezi za mbere ku muntu ni inkomezi z'ukuri kuri muri we, z'urukundo ruri muri we gwitanga. Aya maraso n'amazi bikibukiriza n'ubundi ukwitanga kwa Yezu ku musaraba vyamusavye ubugamburutsi bukomeye gushika tange akama k'amaraso kanyuma akama k'amazi kanyuma vyari muri we, akanka kumanuka ikuzima bitwaye akagira ati akira vyose, akaduha urukundo rwiwe rwose. Bitwibutsa kandi yabatisimo natwe igumi twibaruka, intahe nziza y'urukundo rw'Imana dutanze mu buzima bwacu tubamwe ikatwemeza, iguma ivyara ibintu vyiza vyinshi mu bantu. Twari kubizikana amatemanyaje menshi. Amaraso yiwe yibukiriza iyi ukaristiya tuguma dufungurako, bikibutsa y'amasakramentu tuguma dufungurako. Nico gituma ku muntu ashaka gushingira intahe nziza Imana, intahe y'ubuzima itsindi inosi, ahagarara muri mutima w'Imana. Iyo tuvuze mutima w'Imana naho tuba tuvuze ijambo ry'Imana, kuko mutima niwe yahumetse mu bantu bose banditse ijambo ry'Imana. Mutima w'Imana ari muri uyu mutima w'aya majambo y'Imana twama dusoma. Igihe twihambira kuyarangura abari muri twebwe, si mpemu nk'izo ziriko zirahungabanya ivyo bitambara dipepu zirengana, oya. Niyo ngingo nubwo bubasha bwiza bukumurikira, kandi mu gihe cyose nubwo vyoteba hageze ukaronka umuco. Yezu arabwira abigishwa bati naho muzoba muriko murirukwako mujuragizwa muzungagizwa mu masentare, hageze kuko mutima wanje azoba ari muri mwebwe azobaha ijambo rikenewe, ntashobora kubahemukira. Nimutamuhemukira muzomwumva. Uwo mutima w'Imana atubemwo atwemeze. Ariko kandi si amajambo y'Imana gusa, n'amajambo y'Imana twakira mu buzima nyene bw'Imana. Tugire Kristo. Ko aya majambo y'Imana dushobora kuyasoma mu buryo bwinshi. Ku munsi wa Epifaniya twarumvise ingene hari imigwi itatu y'abahurira ku ijambo ry'Imana ryo kurondeza aho umwana w'Imana yavukiye. Mugabo tukabona yuko iyo migwi itatu ntirondera ijambo ry'Imana kumwe. Hari umugwi wari ugizwe n'aba bantu bahamagara abanditsi abakuru b'abasaserdoti babaza bati yavukiye, bakazingurura bakidokimanta. N'abantu basoma ijambo ry'Imana nk'abantu bidokimanta, kumenya mu mutwe gusa. Ntibigeze bumva ko iryo jambo ribabwiye riti haguruka muje kuraba uyo mwana w'Imana aho yavukiye. Barasomye nk'abarondera ivy'ubwenge ngene ibintu bimeze, ko Imana yavyandikishije mu gitabo cyayo. Hariho umugwi wa kabiri wa Herodi asoma ijambo ry'Imana arironderamwo iki renseignement kugira azoca aja kwiruka kuri ako kana akikize. Nawe arafise ingene asoma ijambo ry'Imana akarikoresha ibindi vyiwe. Murazi uyu musi ingene amajambo y'Imana tuyakoresha tukayamanipira kugira ngo akorere ivyifuzo vyacu, atarayaduhindura ngo dukorere ivyifuzo vy'Imana biri muri ayo majambo. Ari vyo mubona bitumye hari urugwirirane rw'amadini umenga ni nk'ibizino biguma bizukuruka hirya no hino. Aho ushobora gusanga abantu bafata ijambo ry'Imana bakarigira business. Uyu n'umugwi wundi wa kabiri. Hamwe rero n'abamajusi atani ivyo bazi vyinshi, mugabo gatonya babasomeye mu gitabo cy'umuhanuzi aho uwo mwana w'Imana avukira, kakabatera akanyamuneza, bagahaguruka bakagenda kumurondera, bagasubira kubona inyenyeri yiwe, ijambo ry'Imana. Ariko ivyo ntibikwiye gusa. Yohana gacagira ati ikindi gishinga intahe ngo n'amaraso n'amazi. Aha turibuka kwibi ari bimenyetso kandi vy'ubuzima bwa Yezu tuguma turonka mu masakramento. Intahe nziza nawe ugomba guhagararamwo
si yo kwiyemeza uti jewe ndakomeye ngoma nabashingira intahe. Oya, nuko bwa mbere iba muri wewe mu ijambo ry'Imana rikakubamwo, ijambo ry'Imana wakira mu buzima bw'amasakramentu neza, bigaheza bikagutuma nawe usangira na Yezu uko kwitanga kuza n'ubuzima bigatsinda iyi si. Nukuvuga iyo Yohana avuze iyi si muri iyi ntumbero negatif, ni intumbero yo kugira ngo atwumvishe iyi si yamigomba kwiyubaka iciyemwo Imana, yigije kuri Imana, iyi si y'abahakanyi batemera Imana, iyi si y'abantu mbere bagwaniriza Imana mu vy'Imana nyene. Iyo rero iranagoye gusumvya. Abantu bagwanye ivy'Imana bari mu vy'Imana, tuvyinjiremwo tubisamburira indani. Tubisamburira indani. Mugabo bagasanga nibo baruhiye gusanzara, cyangwa ugasanga barahindukiye bakaboneraho nabo nyene. Jondi sinzi umuntu yambwiye ati jewe ndumva abantu bashobora kuza gusenga nga barimwo ibintu by'abapfumu n'ibiki. Ishawa ku mutima nkagira nti bareke nabo nyene baza, ari nawe ushaka gusanga bahuriye n'Imana. Ntugire ubwoba, ntugire ubwoba. Igihe intahe iri muri wewe, igihe uzi ko ubukomezi buri muri wewe, intahe muri kumwe izo guhagararamwo kandi izo kwihesha iteka n'abantu baninahaza Imana. Mu gusozera muri no nkuru nziza hari ikintu agomba ko tugaruka ko gatonya. Uyu munyamibembe yubahuka akegera Yezu, na Yezu akubahuka akamwegera. Cari ikintu kizira, Yezu ngo akubahuka akamukorako. Imibembe yari ingwara iyoberanya umuntu. Nakaryo keza kugira ngo natwe turabe ivyo bintu bituyoberanya. Kumbure vyananiye n'abandi hafi yacu, ko imibembe yari yarananiranye gushikaho ikibano gifata abanyamibembe kikabigizayo, kikabambika agakengeri, bakagenda barimenyesha aho baciye kugira ngo abandi babahunge hakiri kare ntibabandukize. Uyu munyamibembe aratwibutsa natwe ibintu bituyoberanya, ibintu mbere umenga bidutuma tutumva ko turi abari neza mu bandi mu kibano. Ukabona yuko umenga n'abandi harageze igihe vyanse. Hariho nk'abantu ushobora gusanga hari abamama bahora baza kuturira bakatubwira abana babo bayoberanye kubera ibiyayuramutwe, kubera inzoga. Ukabona umenga abantu barageze mu mwiheburo. Nitwigere twibagira yuko Yezu ari hari, ukamumubwira ubishatse wonkiza. Dusangire natwe n'uyu munyamibembe ico gisabisho, aho hose twumva umenga hari ikintu kitunanira, umenga mbere kiratuyoberanya, kikayobera abaganga n'abahinga, kikatuyobera natwe ngene dusigara tucisigurira. Tukamubwira tuti ubishatse wonkiza. Igihe dura n'amajambo y'Imana nkaya nitwibaze ko ari indinganizo gusa. Hariho benshi bizigira amajambo y'Imana igihe bari ko aravugwa mu mwanya wa liturujia nk'uko bagaca bakiriramo. Hariho mugabo n'abakeneye gukira, kuko nk'ubara bava bibaza bati ya ko ambwiye ivyo hingi ico nisabira Yezu nkiza ndumutamakazi imyaka 80 subire kuba nk'umwigeme w'imyaka 20. Nigeze kubabwira ko nigeze guhana abantu ariko barasengera nyina wabakuze ashaje. Ho haleluya, urumushobora byose, subira umuhagarike ngaha, subira komere nk'umukobwa w'imyaka 20. Ivyo bintu muri ko murasaba Yezu nibiki? Iriga ari ku rugendo rwiza rumushira kubona Yezu amasomo yandi. Musabira ahubwo amenye Yezu amwumvisha ingene amwakira ku iyo ntambuka ageze mu rugendo rwe. Ugasanga abandi bayoberanywa n'icyumviro kitari cyo kumana. Hango muruti mwengo ndabasengere umukama tabaranye abakizi ico ciyumviro mufise ko kitari kuko kirabaruhishije gose.
iyo bitabaye akaja mbere mu kwihebura no gutukagura imana. Ntayiriho, ni imana yumvira bari yabonye, nirapenderera nayo nyene. Jewe ntabyingirira oya, ahubwo ntiwatahuye ibyo ishaka kugirira n'ingene ishaka kubikugirira. Aho hantu harakomeye, kuko hari igihe tuza gusaba ikintu imana. Mwumvise ingene uyu munyabibemba abwira Yesu, ntaza nk'umubwira ati nkiza n'ingogime, ubishatse arishize mu ishaka ry'Imana. Nivyo tukabwira Yesu ico dushaka, kandi mbere ushima ivyo vyose n'uwaba yamaze nugira nti gushika muri iyo myaka, Yesu arashobora kumukiza ukunda, kamuha umutima w'ingoga ukomeye cyane. Ejo bundi nagira ngaruke gatonya, ni nk'intahe ndamushingira kuko twarabanye, twariko turibuka igihe gihaciye Musenyeri Jean Louis yitavye Imana. Muramwibuka mwese? Ubu nomuvuga ko atari hari ngo acavumbwira ati wamvugiye ibintu. Naramutangariye ingene yari afise ubukomezi bw'umutima. Yari umuntu afise ingwara zibabaza cyane, mugabo ariko aragendagenda ngaho ukamubona ingene ari calme, afashe ijambo akavuga ibintu bitondetse neza, ashaka kuvuga ibintu umwanya we, ivyo bintu abikura hehe? Kandi ari suro kudola douleur itagira uko ingana. Hanyuma ko kumucokoza, ni wewe ntugwaye gusa, ufise ikigwati c'ingwara. Izo ngwara zose ziri muri wewe kandi ukazitwara ukaziyonyorera ko gutyo. Abenshi mwaramubona mukamubona umenga baza ngo ni ikibaju c'ivyiso binini, muga ntimumenye ingene ababara. Ukumva uti uyu muntu hari ahantu Imana yamuhaye ikindi kintu gikomeye cyane kandi ciza c'intahe nziza, gisumba ko yo mukiza izo ngwara bakamubona nk'umuntu asanzwe. Jewe nk'iyo haciye umusonga nkatangura kubogoza, nkaca ndamwibuka, ni nko kw'intahe bimbwiye iti wowe ni wo kwihangana, urarusha uriya. Kandi ukumva yuko uciye uremurukwa, ugaca uremurira n'abandi bose bari hafi yawe. Ko kenshi twese iyo tugwaye tugomba kubwira abantu tuti mwabonye ko ngwaye, nimunyitwararike, nimumbungabunge. Ahubwo ugasanga umenga niwe ariko aritwararika abandi. Karakano gatonya kugira ngo mubone ingene namwe murashobora kubona ingene Yesu kucanke kuriya ashobora kubafasha mugatwara intahe nziza. Ariko kandi nikwibagira iyo ntahe yindi yo kumenya kwitahanaho, gushobora kumva umukama akubwira, akwereka uwundi ingene ababaye, ingene ababaye, nturengane uko, ugaheza nawe nk'uko kwa Yesu ukaba umuntu w'ikibabagwe. Hari abantu bafise ubukristo bagira batimbaye atakibabagwe, nigihe akigiza babwira ati genda Yesu wakiza azogukiza, Yesu wacu arakiza azokiza. None wukoze iki? Nta nakajambo kireme womuha. Ugasanga umenga nta kibabago gifise. Nimwigere mwibagira yuko Yesu atubwira ati narababaye uku, nari kavantara, nagenda gusa kugira ikibabagwe c'ukuri, c'urukundo gukuri kuwundi, kandi ugaheza nawe ukumvisha uwundi yuko naho utoba umushoboreye igitangaro giheza vyose, mugabo ukamuha kumva Imana imukorera ibitangaro birengeye n'ivyo we ashobora kwibaza, akumva ko ikintu arimwo finalma Imana imuzi kandi iri kumwe nawe. Dusaba Mukama kugira ngo n'ubundi muri ivyo vyose ducamwo bigoye, ubwa mbere twumva iyo ntahe muri twebwe, ariko kandi tumenye kuyigendera mu gucika abo Yesu acako ngo abwire abandi ikibabagwe c'urukiza abafitiye n'ingene ashaka kubakiza. Amen.